kugira mariage umengo ni birori nico gituma je bibona shaka ivya Etat civile ntavyo nshigikiye ivyo kuri guraja mu isenge ugenda uraba ahantu hose ntuzobona ahantu muri Bibiliya bakubwira ngo hari itegeko ryo kugira Etat civile hari itegeko ryo kuja mu isengero ngo baguhezagire urukundo rero byawe rwavuga ngo urukundo ni iki umukobwa agiye gutembera yarasaba uruhusha asabye uruhusha yamubwira ati genda naho yagenda kwa bavyarawe utashe mama we yagushikiza mu cyumba ugacukura impuzu zose ubwira ko atavyo wafararanga uwo mugabo imbere uko agira mariage yabanje guca mu busambanyi yahuye n'abaduza amaguru ahura n'abagira gutya ahura n'abagira uko none wazoshobora umukobwa yakuze yihanga umukobwa agiye kubaka amaze kuryamana n'abahungu 47 iyo bagiye hanze rero baca bisanzu oho ico rero ico kibazo usanga nk'umugore w'umuntu yagiye ku musore nka prince agaca vyose agaca yisanzura ati kameramani wacu imyaka 15 none 15 barabacakiranye cyabwa ati no kuri prince wewe gira uku kubera je bavuga ati ntaza kumwagiriza ngo nuburaye gira uku This is Flash TV, we shine to progress. Abakunze Flash TV ndabaramukije, j'espère que vous allez bien. J'aime neza ndashima Imana. Natwe nameze neza aho muri hose. Iyi ni Flash TV 257 aho kwikirana ibintu byinshi bitandukanye kandi byiza bien sûr. Voilà, nkuko mubibona rero je suis avec umuntu ndibaza baramuzi. Ndi kumwe na Mutama Lenine. Umutama ameze neza musaza kweri ashimeze neza cyane ndashima Imana je ndabona ko yorashima Imana byana gusara mu isura oya nahora ngwaye reka gusa ngwaye nyene nshashima kumengo ntiboneka ko horo rwaye urumva iyo ngwaye nshashima Imana kubera mbanze ko ngire nkire bo ukigwara watewe ushima Imana ubwo nyene nubu wala ariko ubu warakize ni bo ikigaragazo cyoshize nciyemo ucushima nshashima ko mbanze ko kiriho kirantegura ibintu byiza imbere inyuma yo kugwara ni kihe kintu kizaciro nkana si cyo cyonyene inyuma kugwara naciye nkira voilà ndi kumwe na Doctor of Love hamja ni Docteur Love Docteur d'amour Docteur c'est pas niwe turi kumwe mu munsi yaje no musigwa tubwira by'urukundo ibintu by'ama love andazi je vais avoir toute votre attention là kubera bu kubera ibintu by'amapenzi twaye mu rukundo rero iyo ari ibintu by'urukundo urumva ibintu ari sawa uyu rero novuga bon abamuzi benshi barazi ko ari umuntu avuga cyane ku bintu by'urukundo gushika naho twagize kumva ku docteur urumva maze gushika kuri iryo zina umuntu akomeye cyane sije nagiye haye mugabo nyine umaze kurishika kuba waciye ku etape menshi kugira ngo ushobore kurishika n'abantu urabizi neza rero doctor jengi yatangwe kwitwa doctor niyo baza kumva yuko ndikunda kwitwa doctor ntibaza kumenya impamvu ndikunda kwitwa doctor atari prophete ntaje nta jambo ry'Imana ushobora kuvuga jambo ry'Imana rivuga cyane wanashaka ndandi numvuga butumwa ku iradi okay mugabo kuvuga ibyo kuvuga ngo Imana imbariye ngo mugura urashobora kuvuga Imana imbariye ngo ucishije muri Bible ati jengira zgisoma ngaha Imana yavuze ngo simpa kiba yamanze apana biya ngo itabasha Imana imbariye ngo hari ababigenewe nivyo mugabo jewe ariko nawe hari gihe usanga iyo mpwe muragushizeho ugasanga karama ndaho nsaba Imana kwe okay ni hatari turavuga rero ku rukundo reka twinjire muri deep muri iyi minsi urukundo reka dufatire kuri jewe tugiye gufatira kuri jewe niho biza kuba biri clair jewe ndi inkumi ntavyo nzi mugabo bon sifise umugabo sindavyara umugabo ko udafise inkumi aba rubutaragira akerekeshoze ça bon je gituma ndi inkumi sindavyara hama sindaja ku mugabo dukuvuga je mba muri ariyo nkumi inkumi n'umuntu agifise ubukumi no kuvuga ari vyaje isugi nandi usanga ndi inkumi okay nibanga ryawo okay reka dutangure atubwire doctor mbe hajya urukundo niki urukundo jewe mvuga ko kenshi nubwo gutegura no rukundo ruba hagati y'umuhungu n'umukobwa kugira ngo bitegurire ku bana hama bashinge umuryango yego nigo rukundo hari aba muri iki gihe
tuvugiye muri iki gihe nyene turimo ko nivyo tuba tubona hari abajene benshi canke abajene aba bitwa ko bari mu rukundo ahubwo basigaye bifitiye ubwoba bwinshi babona yuko urukundo ahubwo usigaye nta confiance kirimwo bon arashaka kubibamwe mugabo akabona ntaho biko biraja bivanye n'ubwoba baba bufatiye ku bintu byinshi bagiye kuba hari abashobora kubaza ati reka twende basi guhanuza bamaze kushika mu ngo uko buri muntu wese aja mu rukundo kugira ngo ashobore gushika mu muryango kuko niyo urukundo rugenera aba bagiye kubaza hagati ahubwo rero byo bavyiza muvyihojeje kuko ibyo uvugo biragoye ababwira ati nyarutsa no kugutera bakaguterera ako ntitwahurije ubu ashaka ati oya ngeho ati nta bura kubaza kuti kutararongoka cyo mugabo urakubuza kurongoka ahubwo wumvise bariko bavuga ati ahubwo mu rugo biragoye cyo wumva ubwo ati none jewe nzokurirwa ndagenda akoroka biragoye niko gahara mu ino misi ako nyene niko gadutumanye tugira ubwo batogano tugende kurongorwa cyangwa kurongora hama tugume mu bibazo kubereye urazi gituma rero ivyo bya biragoye biriko biraboneka uno munsi kandi no kugorana bikagorana bishingiye ku ijambo iri rimwe ryonyene kutamenya ivyo bagiyemo no kuvuga ko normalement hariho umuntu je nkunda kwa gusoma utuntu twiyiwe bita Tanefo mama Zakarias niwe yanditse avuga ngo ni vyiza yuko umuntu ni vyiza ko umuntu imbere yuko aja kugira mariage abanza yavuze mu gitabo Joshua Dikonjwe ni vyiza ko umuntu afata umwanya akiyumvira akafata n'urupapuro akandika cyangwa agafata ikaye akandika n'ikaramu akavuga ati pourquoi je vais me marier kubera ko ngomba nubake ico kibazo utaraciha kwinyishu utarakironderera inyishu no kuvuga ngo nejo bundi bizorangira uvuga ngo pourquoi je me suis marié bisigura iki bisigura ngo uno munsi rubwo ubwoba mufise buva ko abo muri ko murabona benshi uno munsi bagenda amezi 2 bakabarasambuye amezi 3 bakabarasambuye amezi 4 bakaba ariko barajyana kandi bari abantu ba sherishushushije ibintu vya gucyonyo ugasanga rwa rukundo rushushe mugabo no munsi ugasanga ni ntati gusa kubera iki umwe muri bo canke bose muri rusange bagiye kubakana batazi intumbero ibajanye kubaka aho bahombeye ni hehe igituma bavuga ngo ingo zari za kera nuko kera imbere yuko umuntu agenda kubaka baramufata ubwa mbere bakamwigisha umuvyeyi wawe akakuganiriza akubwira ku kintu kijanye n'ingene uzofata umugabo igihe yatasha shavuye igihe atasha nezerewe bakakwereka ingene umugabo atari ku rutonde umushira ku rutonde bakakwigisha ingene umugore ushobora kumutreta igihe ashavuye ko namwe murashavura bakakwereka umugore uwari we ninde mugabo uno munsi na Bibiliya iravuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya rero muri rusangi umwe muri babandi bubakana nishwe tumaje ntakunda kuvuga ngo naka bavuze ngo naka ngo urugo rwaramunaniye no ntiruba rwaramunaniye ahubwo hari ahantu quelque part ataratahura no kuvuga ngo twebwe mwa bino bihe byacu hariho akantu kagasirimu mugabo kaje konona ibintu uyu munsi ugiye kuraba ibice byinshi kwijana nko ngahi wacu mu Burundi muri Afrika d'ailleurs ingo nyinshi kuzitsambugwa n'iki na telefone ma WhatsApp ubu buhinga buriko buraduga ubu ntushaka kuvuga ngo banditse ngo ama message yo muri WhatsApp ngo umuntu ngucu yafuta ngo ntibazoyabona hari ama application yo kugarukana ama message yose wafuse no kuvuga itangura gutunga WhatsApp ukirako ufise gusa iyo Gmail kirako ufise nimero yawe uri kurakoresha ubu hari uburyo bwo gukontrola umuntu batiri barakoresha ama kamera cache ukamukontrola kuri WhatsApp yiwe uko agenda ivyo bamwandikira byose iki urumva ko tubona umengo niterambere mugabo ni ibintu bisambura uno munsi nta kwidegemvya guhari mu bantu umuntu ashobora kuba hariho message umuntu yihenze par exemple akandikira nk'umugabo w'umuntu cyangwa akandikira umugore w'umuntu ndigasanga ni message yagoye pa arihenze kwa kwenda ugasanga uwo muntu nta n'uwuzi mugabo gace usanga ya message irasambuye urwo direct no kuvuga iki yaba batama telefone hari izo ngo ntizo zirasambuka ku rugero turiko uno muzi rero vyugariye ivyo kuravuga ubwo bwoba ahantu bariko barabukura muri rusangi babukura muri kino kintu cyo kuvuga ngo iyo tugiye ntituzi ivyo tugiyemo uno munsi kugenda kugira mariage umengo ni birori nico gituma je bibona shaka ivyo Etat civile ntavyo nshigikiye ivyo kuri guraja mwise ugenda uraba ahantu hose ntuzobona ahantu muri Bibiliya bakubwira ngo hari itegeko ryo kugira Etat civile hari itegeko ryo kuja mwisengero ngo baguhezagire urukundo rero byawe rwo ngo urukundo ni iki mariage ya mbere ni mu gihe umusore abwiye umukobwa ati nukuri ntabakwiye kuvuga ngo naragukunze umutima wanje uragukunda wa mutima wa mukobwa nawe ubaye tushe ukavuga ati vraiment nzoguhinyisha ukamwiga kukabera izo ngeso ko kenshi benshi wasanga barongora mu kibano mugabo
umengo ubu bisigaye mu Kayanza niho nabonye umengo abahungu n'abakobwa nabo bashobora kubana hakuru niho usanga umenge ni nk'itegeko gusa naje numva mugabo ntavyo nakurikije bakabana juste mu konyene ta oya bakabana araba intara ku ntara abanyakanza ku banyakayanza benshi ivyo ntibarageze kuvyiharaza mu misi yahera sinzi ko bikiriho mugabo rero no kuvuga iki uno munsi usanga umunyengozi agiye kurongora umunyaruyigi cyangwa umunyabururu ugasanga n'umuntu ntiyigeze amenya ingeso ziwe kera bari bafite ukuntu bagera ingeso z'aba jeune bagomba kubakana no kuvuga we wahera ku myaka ukiri hasi cyane abavyeyi nibo bavugana we wakuru umusheri wawe baramaze kumutegura nk'ubu ugasanga we ingeso ziwawe ziriko zirakurikiranwa n'abavyeyi na famille kanaka famille y'umugabo zo gutwara akaba bagukurikirana kera rinka umukobwa agiye gutembera yarasaba uruhusha asabye uruhusha yamubwira ati genda naho yagenda kwa bavyarawe utashe mama we yagushikiza mu cyumba ugacukura impuzu zose ubwira ko atavyo wafararangana none uno munsi uragenda ukimara iminsi 3 wagaruka niho amenya n'abavyeyi ntubasaba uruhusha ntihamenya n'ivyabaye baza gukurikirana ya nivyo byose birimo rero aho ahantu uza gusanga na utanefoma yaravyanditse ko yuko uza gusanga umuhungu uno munsi agiye kurongora umukobwa bakundanye nukuvuga ngo atanguye gukorana amabanga yabubatse nawe uno munsi mugabo numukobwa agira nka 40 asambanije uwo mugabo imbere uko agira mariage yabanje guca mu busambanyi yahuye n'abaduza amaguru ahura n'abagira gutya ahura n'abagira uko none wazoshobora umukobwa yakuze yihangana yatazi ivyo byose atavyatse ashavuga ati none jiwe wibe vyerekana nibi acaza kumuca inyuma aca mufata yamuciye inyuma tumubona kuri Facebook kuri WhatsApp aca sambura umukobwa agiye kubaka amaze kuryamana n'abahungu 47 urumva umuhungu umwe kumbure yamudugije ukuguru ku ubundi kumbure yaramuhengetse ubundi akamugira uko ubundi akamugira none azuza kubana n'umuhungu yakuriye mu isengero yakuze yubaha Imana yakuze atazi ikintu na kimwe mu ivyo bintu bagira hanyuma uwo muhungu azohava aronka ica mukorera hasha tangura kwibuka mu mutwe ti bwabundi Karoli hari ibintu yangiriye bwabundi Dosone hari utuntu yangiriye bwabundi Prince hari utuntu yangiriye tereka nsubiza amaso inyuma ugaca usanga aro yigiri uyu munsi agiye ku mugabo kumbura avuga ati jewe tuzoba urabona ikintu bita amabanga yabubatse n'amafaranga ivyo ariko barasambura abantu no munsi muri rusange no kubanza umuntu kwicara nta nubundi muti wanashaka singiye kumara ikiganiro umugabo nta nubundi muti no kwicara ukavuga ati kubera iki ngoma nje kubaka mbega aho nyene kuri aho nyene kuri ico kibazo wibaza urashobora kuba dufate ari wewe mutamayeri nose ubwo uri kuracibaza ico kibazo dufate yuko wakuze wihanganye peut-être nubwo utaba warakoze cyane mugabo ukaba warakoze bisanzwe ukaba exagere kuko bon ibintu bishika ukabagiza kantrene magusa dufate wagiza kantrene magusa mugabo ukicara ukiyumvira ati jewe rero ngo mafate umwanya niyumvire kuri wa mukopine hari yamfise ese ku mutima urabinyemerera kujya nyene wabivuze ukabasanga umukopine ufise nawe wewe yagize mantrene cyane yabimenyereye wewe umutima wawe kwemereye yuko ushobora kumutwara nawe nyene arabona yuko ni wewe bon umutima wawe mwemereye ugashika hariya muri yamabanga yamabanga yabubatse abasanga ari haci habamwe ivyo bibazo mugabo mwese imitima yanyu yari yaravyemeye wumva ngaho obica bigenda gute ico gihe no kuvuga ntibahiganwa ari kibazo umwe yaba yagize entraînement nyinshi ubundi yagize entraînement gatoya ega ni babandi nyene no ko batabanganya none ubugira umbire yuko ariko ngaho udusubiye inyuma habari y'urukundo baba batwaranye bafite bonyene hagati yabo bakora umupira bonse cyane rimwe erega urukundo habasigaye ro kumenya gestion y'ugo rukundo niyi aho twamaze kwinjira muri gestion no kuvuga ngo ikintu gihari hariho umuntu usanga yaramenyereye gufungura avuga ati vraiment jewe ndafungura nta ngwara nimwe mfise mugacu usanga rero ahantu giye utwo kujya ujya bagushize kutungana nkuko muraza ku murantunga sijewe sinzi ivyo ntumbaza nuko rero no kuvuga yuko icyari gikwiye guca gikogwa nuko umwe yo kwigisha ubundi mugo muri Afrika urazi kibazo gihari umugore nahagenda uno munsi wojeho nije nago bacavuga ngo twabikuye muri tubigenze gute mana ya ego ubwo sabi bavyije mu tubigenze ndimi buribure no kuvuga ko ugiye
ukagira ati jewe nari nshaka yuko unkorera ibi shaka unkorera ibi shaka unkorera ibi uwo n'umwigema ariko abibwira umugore umugabo wiwe burya abagabo benshi acavuga ati ya bwabone natwaye indaya na karabaye ibintu biba bikwiye ngomba mfe ibi bintu wewe uri kurabikura ico nico kibazo ca mbere none abagabo nabone baratinya abagore kubabwira ati nkorera gutya nkorera uko iyo abari ku kuntu kumvikana bakavugana mugabo gusa muti bigenze gute ingene bavyiga nuko umugore ntavugisha umunwa mu bikorwa bene ivyo acha bigenza gute akoresha udusinye none cyane ndavugire nga babugarire nco bavuga ngo mwarenze tubivugira muri WhatsApp reka bamwe aho bavuga ati ugarugaruye ati ibyo bintu by'imico muri ko murarenga nta soni ariko no mu bigenze gute baravyigirayo kandi tubigenze gutanduka imaze igihe kinini kandi yarigije abantu benshi tuba turi muri groupe ya WhatsApp tuba dukeneye tuba dukeneye no gaha nyene abadashobora kugira nkima kujyo kuru okay reka mbo bibigwa benshi bikumva bene no kuvuga ikintu gihari ku mukenyezi mu kuvuga kwiwe no kuvuga ko ubwa mbere umugabo mu bisanzwe umugabo ntarangura amabanga abubatse kugira ngo yinezereze ayarangura kugira ngo anezereze umukunzi wiwe wa mukunzi wewe rero anezerewe aca musubiza wa munezero no kuvuga ko uko abakenyezi bariko bararangura bari mu mabanga barahinduka mu maso uko guhinduka mu maso donc mood muri rusange uko agenda arahindagurika niwo munezero w'umugabo umugabo no kuvuga ngo inezerezwa giyiwe ntiriri mu gihimba cirondoka ariko riri mu maso y'umukenyezi nico gituma rero hari abo usanga bahumirira tanga nakazi kawo numba nakibazo it's okay wewe mu kezi naho yohumiriza caga humaguza ntumbaze niwo munezero ku mugabo ariko umugabo yarabimenye umunezero wiwe ariho rero agasysteme bize muri rusange utuma wihumagurisha ukihindaguza mugabo kugira gusa ushike ahandi kuko umugabo ko atabara umuvugishwa ngo prophet ngo amenye wewe ahuri kuko hari abantu usanga ari kararibwa ngaha nawe ugacuca kumwagaza ngaha none muhurira he uyu muntu kararibwa ngaho kamwagaza ngaha ubugi burahera oya mugabo ari karagaza ngaha ucugenda ugatora kwa kuboko bukibuka nyene mu gihugu aho mabuti ntuvuga mugabo uratora ugacushiraga mugabo naca avuga ati none kandi navuga ngo ibiki nibiki ariko hari ibintu bita ibibanza nyamukuru vyiryoherere aho hajya bavuga ngo ibibanza bituma umuntu aryoherwa ibihimba basi bituma umuntu aryoherwa kuko ntubana nakubwiye hari abantu usanga aha urwara gonyene ashobora kuryoherwa umukoze kurwara mugabo akabasanga udakoze kuri ntuzenya uryoherwe hari n'ukora bagabwiye ati ivyo bintu nibiki mugabo urumva benshi yaca numaka akabandirako kuko usanga rero habuze umwumvikana rero ikibazo gica kihaba iyo bagiye hanze rero baca bisanzura ico kibazo usanga nk'umugore w'umuntu yagiye ku musore nka prince agaca vyose agaca yisanzura kameramani wacu imyaka 15 none 15 barabacakiranye cyavuga ati nukuri prince wewe giruku kubera je bavuga ati ntaza kumwagiriza ngo nuburaye giruku hakubwira umugabo wiwe n'abagabo bagiye kigiye gituma ubona abagabo bagiye yegaragenda mugakagaruka ko mu bisanzwe abashakashatsi bavuga ati umutima w'umugore ukuvuye kukaja gukunda uwundi mugabo ko umutima w'umugore ntuje mu bagabo babiri haje mu mugabo umwe urimuka rero bavuga ati umugore arinza agenda umutima ugatwagwa n'ubundi mugabo ntagaruka umugabo par contre umugabo nawe agiye uko agenda mu bandi bakobwa cyangwa mu bandi bagore iyo ahabukiyeho bimutuma ahubwo kubona ko umwe yasiga ari wo agaciro muri rusangi rero nivyo no kurumba twaciye tuza mu byo kwigisha abantu nyene du system nyene bagira ngo nibaze kubera ko mugabo harimo ingorane umugabo kuko iyo agize malchance ndabisa malchance ugasanga yinezereje umukenyezi wiwe ataranezerwa abateye ibibazo uwo mukenyezi arashobora no kubura n'agatiro kagenda pi kuko urumva bamusize ahandi hantu nkabujya ko kudomeka nk'ahantu gaco kubita mu intuze akampi haka amaze kwa kugaca wiruka imici rero bisaba yuko bafata bakamenya yuko uwo wakije wote ariko ca kibazo ni ca kindi nyene
wote cyane ushobora ntibugurukiranira babwirana ati none wumva ni sawa canke ivyo byo kubwirana kubwiye umukenyezi ntavuga none humva ikibazo umugabo arashobora kubona yuko wenyene yakoze akazi neza ariko umugore ugasanga izangwa zo kutavuga asanze yareka ntuhavunjana ahantu kumuri utaramara gushika rero umugore yashitse yaryohewe gashikana haryoherwa nyene biraboneka umugabo ateza kubibona niko acaraba yewe okay ale ntagiye kure uyu rero ni n'umusore ivyo rero jewe bana n'umusore cinde umugabo ivyo ibintu zusoye kubiraba na pastor wanje ntaba yambara no kuvuga maze imyaka irenga 5 jewe nubatse genda kuri YouTube urabe Maria Jenje ni yiri genda kuri Facebook iriyo n'umupapa w'abana abasore none ko ikibage waraze ko tuva tugenda waroze bage bazambara mu mutima nibaze baguhena biga nibimenyetso ariko ikimenyetso ufa kugumizaho kugira ngo hari n'umwana ubagije uwundi mwana uhuye yahabwo natangaye uvuze je ngo ndamusore je nari ko umusore ahubwo nari nsanze afite ikibazo bijya intuye nine no nabikura ndumutama sekaganda oya natangiye kuvyigisha n'umusore 2012 nikuvuga imyaka 10 ningahe sinzi uvyigisha natangwe n'umusore no yitwa Deseda mu twakorana none yari umusore erega burya ntubona ndakubwirega link mbera nkiri umusore nari ndavinze byinshi gusumba kubera ariko ari pratica cyane urabona aba arbitre mu arbitre umupira umukozi sinzi ko yihana mugabo burya je nahora ndaba nk'abatumire nagira iyo ntumiye nk'umuntu w'umugabo yashashaka gufata ibibazo biri mu rugiwe akacabiza na byose agatanga umugabo ari umusore akoresha ubushakashatsi umva bafata therapy bakavangana n'ubucoach bakavanganya na psychology bakavanganya ikindi umva barabivanga muri rusange abayumva umengo kwaje ku radio ibintu byose kwaje kuri televiziyo bigomba bihere ibibazo no kuvuga ko ibanga ari bari hari uri umukoce gucyanya naho wogira ibibazo naho urana ibibazo nucufata bya bibazo byawe ngo ari byo mu bandi bantu kuko akazi kacu kabara ko kugira ngo uhangane n'ibibazo na cyane apana by'iwawe na cyane cyane by'abandi kubera ariko birashika ugasanga abakoci bonyene barakiza izindi ngo inyigisho zabo barazikiza ariko ugasanga bo iwabo ingo zarabananiye bashe naho baba abakoci b'abasore ahubwo rero nibaza yuko sivyo nibaza gusa urabona umukoci wa mbere je natanguye kuja mu ibi nzi umukoci wa mbere yitwa Socrate sinzi kumuziro philosophe Socrate ndamumva Socrate mu bintu yakora harimo ibintu byo kwigisha abajene ibintu byo kwigisha ingo yari vraiment umuterapiste wa mbere yari umucoach vraiment conjugal akomeye kandi yigisha neza je namukundira ni we muntu yatangiye no kugira nibibazo mu rugo rwiwe no kuvuga ko we yarafise umugore vraiment n'abantu bose barako ari we mubi umugore yitwa Xantippe no kuvuga yarashobora gufata indobo y'umwanda none ubu umwanda utuvamo agasanga mu bandi bagabo canke ari karigisha akamumera ko ate ko kago turahenda abandi bantu kwera mu rugo gusa bitameze neza akora karero ka mbere kuba coach hama ucugenda urabe uzungurije amaso uzurabe si bose ntiba bari bose mugabo ni bamwe hanyuma no kuvuga yuko ugiye kuraba akenshi nko mu bakozi b'Imana akenshi uza gusanga hariho benshi bafite abagore bagorana mu ibanga uza gusanga bo bose ivyo gusa ugasanga bafise n'abana batoroshe uzuraba abana b'abakozi b'Imana benshi usanga batoroshe no kuvuga ko igikorwa tuba turakora ni igikorwa cy'Imana gikomeye none bigenda guti wanyu banze unyumvirize kwa pastor ntibamara avuga ati ko masatani kwa jinaraye urumva mugabo gasanga shetani iraho nyene ni kubera ko tuba turagwanya imiyaga mibi iva kwa shetani kuko nko kugira ngo wigishe ingo zihagarare none urugo rwa mbere nkwatangujwe n'Imana si umugambi w'Imana kugira Imana ireme si ntica ku mugabo n'umugore no kuvuga abakozi b'Imana nabo nyene iyo rero ukoze ikintu gituma shetani shavura ikirondera wewe urazi icyo bishaka vuga ati nawe ne byaramunaniye none ariko aratuzanira uburo no kuvuga ko ifashe wewe yuzi yuko ifashe wewe nabandi benshi baca bagwira niba uri umukoci bakavuga ati nawe ne byaranze none ibyo karambwira nibi nawe bica byanga hariho nk'ubu nkabuza gusanga bimbo birashobora gushika ugasanga nk'ubu umugore arivumbuye genda agiye iririri hari uvyumvise ko muri par exemple ashitse mwe avuga ngo
ngo nyimba umugore wo kwa naka ameze kurya ngo abagore muri mihimbiri kweri ngo je nta mugore no usubira kwizera urumva kaka mikashitane kaba gafashe nubundi kakamufata nubundi kakamufata mugo kubera iki ahubwo umuntu aciye ubwenge umuntu aciye ubwenge arumviriza sinavuze ngo murumvirize ivyo mvuga yarinde mbega uraza abakoce b'ingo ba mbere n'abapatiri upatira akakwigisha ibintu by'amabanga yabubatse wewe ariko patiri urumva nyene muga none hari umugore atunga umva aba yakoreje mahosheje ntavyo bagira muga amarosheje rero no kuvuga rero no kuvuga ko hajya bapfumu baragwara nabatse sinibazi kandi bafise umuti abaganga baragwara umupfumu agwaye bapfuye umuganga aragwara ariko arabazi ivyagwaye akaca yipfuye kagofyina turi abaganga batinya inshinga ingene bangana muga yagufasha ari gucomeka making a show naje kubisho Gusa sinahura ukuntu byaho kantu buri masinda gatahura cyane sindakemera kuko deja aho urazi ndatoye impamvu igituma usanga ingo zanyu zica zigorana mufata umwanya cyane okay dufate hanje ntari mufata umwanya cyane wo kugenda kugirira amahoshesha abanje aho kwitaho abandi mukananirwa no kwitaho by'iwanyu icyo nakubwiye nashaka uracemera kuko la majority yabo ndiko ndakubwira akenshi ikibazo nasanze bahura naco niyo habayeho ukwivumbura haba hariho ikintu bita reputation reputation yaheze oya ntiba yaheze kugira ngo ya shetani rero ibironka bifatira turetse kuvuga shetani wacuvugiye kuvuza shetani utavuze shetani kuko yega ikintu cyose kibintu urabona ko baca babeshera shetani yega hegi usanga na shetani bafise tuntu twiza rero tumwe tumikora buri kintu cyose kibi baca babeshera shetani ikintu kibi cyose kiva kwa shetani shaka kuvyumva ikiza cyose naco kiva ku Mana nora kiza urumva kiva kwa shetani nta kiza kiva kwa shetani gusa urashobora gukora ikibi wewe wagikoze umutima wawe wabonye ko ugomba gukora ikibi ukacubeshera shetani reka ndakwerekero basi data wanje ndakubwira ta shetani kizemo kandi ndakubwira bijyanye raba kundi kuntu bivuga ni kujyanye ne mugoza kubisanga biri naho mbo nuko nabikubwira ko ari kujyanye handi nto kubitera ko ari kujyanye no kuvuga ngo abagore baba coach akenshi batunga abagabo babagora uravyumva uzi impamvu rero n'abakoci b'abagabo batunga abagore kenshi babagora navuze kenshi sinavuze bose hari igihe usanga nyina y'intungane yumva byishimiye akagufata mu mugongo bikagenda ukuna kuri ariko nagenda kubwira hariho ikintu novuga akenshi hari gihe usanga yifatiye nko kugufuhigwa kuko ara nkumva tuko turigisha nk'ibijanye n'ivyamabanga abubatse iki agacaca inbox akakubaza jewe kugira ngo bigende uko cyangwa kugira bigende uko naco mubwira ati bibiri yivuga ucumwishura biciye muri binyene bibiri mu Burundi bavyita ngo nibisutu mu gihe bakobaje bisutwa nyene abibonye rero nk'ubu dufate nk'umugore wawe arabibonye cyangwa nk'umugabo wawe arabibonye aca no mengo muri ko muradiragana ariko aho oniya manque de confiance none gute ushobora ni no gufuha gusa tubisanzwe gufuha kandi abazi akazi ukora ahubwo ntabakwizeye muri ivyo bintu ahubwo ico kintu mvuze cyo kudatahura akazi oya kutagira confiance uzurabe nk'ubu abantu bafite ubuzi bakorera ruguru n'abandi bari nko mu gisagara cya Bujumbura nigako usanga umugabo yizeye umugore ari ruguru cyangwa umugore ari mu gisagara ariko wibuke yuko kugira ngo hatangure kubaho manque de confiance haba hari impamvu ntibishobora kwizana uko nyene oya hari ivyizana reka urazi gituma reka ndagwa karorero nta kintu na kimwe ushobora kugira ngo usatisfeze umwana w'umuntu la Bible irabivuga ati uragoye wizera umwana w'umuntu ego mugabo uravumwe nako uravumwe ariko ni mu gihe cyo kwizera ibintu nyene ushobora kwizera ku Mana erega kwizera ari mugabo ntushobora kwaduka umuntu mubanye neza ukaduka wumva utomwizera atakintu kimwe cabaye urazi kwizera insiguro kwizera kwizera umuntu nukwirengagiza ivyo akora ndakwerekera rero bya bintu byose abo bipfu hanyuma uko kwirengagiza ivyo umuntu akora no kuvuga ko uri umukoci
ubona ibintu byose ingene kugira ngo bigende neza ubona ibisabwa byose rero nk'ubu uvuze ngo uri umukoci ntuvyirengagize ugaca uvuga ati jewe ngo ndavyapike iwanje ubu vyishe ariko ingo nyinshi zikunda gupfira mu kwizera guke ahubwo no kwizera kwinshi kuri ico ruko warubitse none bica bigenda gute hariho nk'ubu unya dufate nk'akarorero ofisi umugabo cyangwa ukagira umugore ukamwizera birenze uvuga ati je naho nokora ikosa aranyizeye ugaca usanga rero umugabo umunsi wago isake ntirigwe iravuga uza kwishitira usanga bwakeye ngira wataho none nk'ijambo ry'uge ni kutizera cyane kandi kirazira kwizera cyane kandi kirazira kutizera kirazira kwizera umwana w'umuntu muri rusange kandi no kutamwizera ntacyo uhindura none mwijambo rimwe nka wowe mutamarira inose Dr. of Love ni impanuro kugira ngo ingo man basi ugerageje kuraba mu kibano canke ibintu byo ingo umengo nakanwe gasembore juste kugira wereke umuryango wakize mariage hama après 3 mois non ni photos de fresh souvenir et tout none ni kimwe ariko ndakubwira twe turi ku rugendo mwero muri ku rugendo ico mukora ni giki ico mugomba gukora ni byihuse banza musuzume ingeso zanyu uheje gusuzuma izi wawe uco usuzuma izuwo musheri wawe uwo musuzuma wo mushobora yego biroroshe umusuzumira mu vyavuga hamwe uhuye no utavuga ndakwereke uhuye no utavuga none yo bayakoreheje gute oya basi erega muri byagera kubwira atandukanye hari umuntu mushobora kuba muri kumwe mugabo amviriza mari ndakubwira atavu basi atari muri abantu bavuga cyane imitoma myinshi ari juste dushaka kumukora bamajambere tureka ivyo umuhungu imana umunsi wo barantera amabuye oya ntakiza tubwire je dushaka umuhungu aje ari umugambi ashaka yuko muzobana umutega meza ya abiri uravyumva ayo mezi abiri ntazo yarangiza ataragusaba kwa kuntu ashaka ko mubana mugabo wa muhungu aza akakubwira ati nukuri urumva shere jewe nta mahera mfise mugabo ndafise umugambi w'ibi nibi ingorane yanyu ubu muri abafise noti mugabo gasanga mu mutwe ntaho bafise mugabo nakubwira umuhungu muzima ni wawe ndazoza akubwira ati jewe ndafise imigambi ni kandi kugira ndashike ko ndabona nzokora ibi nibi kandi ibyo navyo kugira nabironke ndabona yuko nwogira ukuntu no kuronka rero wewe ukamfasha tukapambana kuri ibi nibi uravyumva uwa bari umuhungu ari serious nta numwanya bafise biga kujya mu byo byo gusambanya nta nuko yikora gusaba kujya ku agereka kujya kuntu ibyo byo gusambana nasanze akenshi bigira abantu baba bafise umwanya munini yirikwa ryamye umwanya munini abari mu telefone umwanya munini ntacho burya nk'uburi busy dufate nkuko turi mu kiganiro iki kiraheze uciye wakira undi muntu n'undi muntu mu nyuma uciye ugenda gufasha Prince gukora montage ugiye kumufasha gukata utuntu kuna kwiya umunsi ukabura heze none uwo musore aza gukora kugira mugire uko ku ariko wibuke yuko hariho umuntu bayi murimo akemera nubwo aba ari busy atamaye agafuma rondera iminota 30 mwese mukayirondera hama ivyo by'iminota 30 hanze ngene bavyita kwikura umusonga surukundo oya no kuvuga kijya gikorwa ni gikorwa kiri sacré ni gikorwa gisaba umwanya ukwiye ni gikorwa gisaba gutegura umutima ni gikorwa gisaba kuvyiyumvamwo uravyumva hanyuma ni gikorwa gisaba no kujya navuze ati uraba mu maso none mu minota 30 uraba mu maso gute deja mwerega bijya mugira mu inkumi n'abasore bijya samabanga bijya n'ubugesera sinzi nta muntu yovyita kuko urumva abahungu bijya babigira kubera abayumvisa gushatse ntaba yana gushatse daye nuko abayumvisa umusonga kwikura umusonga burya ntugire ngo ni jambo ryoroshe kandi rero ahantu wikuriye umusonga kwikura umusonga no kuja mu bwiherero mu misanzu abakaruka buturu twisi rero akenshi rero nakubwiza ukuri akurondera kugira ngo yikore wa musonga kandi ahantu wikuriye umusonga heje gukora umusonga ucura ntuhindukira n'inyuma usubira kuhakenera ari uko umusonga usubiye kugufata rero abakobwa nicyo gituma nkunda kuba iyo baranyica nkunda kubabwira ati mwabakobwa mwe ibi birakubwira ngo kwega benshi bacavuga ngo none nta muha ngo gacegenda ngo kurondera abandi none sha ntitumaje kurondera abandi mugo none ko nabundi umuhaye ujya ntuzenya foma mwe wigeze kuvuga haro n'ubundi mwanditsi yigeze kuvyandika ko sinabora kwa amazina mugabo hano n'ubundi mwanditsi yigeze kuvuga yuko mu bisanzwe
abakobwa baba bakwiye kuba makini kuko iyo umuhungu umuhaye mukagenda mugapararanganya ibyo mupararanganya wewe ukumuha ni ku rukundo ruduga kuri wewe mugo nawe ukumuha ni ku rukundo rugenda ruramugabanukana mu kugenda nta gusezera shaka bose freshere zingana gute nico gituma uzosanga kenshi abahungu bari smart canke baba bakunda ivyo bintu bakira basore usanga barongoye abademo bafise ubwiza butaryoshe gose nyene butaryohera benshi ubwiza butaryohera benshi nanze kuvuga vyayinde ngo umukobwa mu bintu kubona oyo umuntu mubi umuntu tuzi yuko bamwiza ku muntu umuntu ntamwiza ku wundi ivyo navuze mugabo hari harabose rinka hari umukobwa ashobora kurengana akavuga abantu usanga abantu nokuri nundi usanga nka dipulsa y'abantu nibo nari ngaravuga ati nawe nosanga navuga ati fuka ibintu nawe ntibavyumvise tubazi urumva rero no kuvuga ubu ko mukonkizo bigeme emeze biraheze ataragusaye ibintu azoba gukunda azobasha navuze ivyo avuga navuze aje akubwira imigambi na cyane cyane agomba gushikako akakubwira niyo yaranguye hama bishitse akaza akubwira iyo migambi akaguma yagusavye muguna oya nta muhungu afise imigambi ashobora kuza mu ivyo kivyo ni ibintu by'abantu bafise umwanya nafatwa n'umusonga nakubwira ati none amaraso arashobora kwishitura nibisanzwe kuko ni circulation y'amaraso nyene bimeze fresh kugira ngo kandi kindi naca abahungu ntibakunda abakobwa batiha agaciro batimana muguri bagirana abakobwa batiha agaciro abakobwa ngo batimana muguri ni ukuvuga umwima abahungu niko numvise umwima ntihabona yuko ufise agaciro umuha naho agomba arashobora kuguma muhura mugabo ugasanga muri we ntashobora erega wewe no kuvuga ngo iyo bavuze ngo ni muguri mugo turagowe kwikima no kuvuga ngo wewe iyo bishitse ikintu cyambere kiza mu mutwe tisha uyu muntu agasanga aho ntunakwiye agasanga warumaze kwitanga handi hantu maze gutanga amaraso ahandi aravuga ati uyu muntu jewe arinze avyemera nabandi yarabemereye ibara ryaraguye mugo ugiye kwihagararako avuga iyo azogenda hose akazunguruka azavuga ati uwihagaze ko ni wa wundi wagaciro n'ujya urugo niho atamuntu azoza kumweneye nako mugabo ugenda umuhuye wese akagura uduhuza ubundi umuhuye umengo uri muri karate gateka nta nkwege antwa bavyumvise tukavuga tugashikeje kubera ibintu by'urukundo hajya ni hatari abakobwa nabo barakunda abahungu nabo nyene biyubaha batayirana n'abakobwa benshi batagini cyo gituma nakubwira ati ibyo bintu byo gufuha hajya burya umugabo afise umugore mwiza ntatekana n'umugore afise umugabo mwiza ntatekana ababona umengo wewe bicavuze byo kutizera hari gihe usanga uzize dufreshere nyine Imana yaguhaye ukatuzira ugasanga nkura vyuka uri teriswaga fresh kini kitu smart boy anaenda yavuga ati ngaje ntagaruka ndabibona je bava mu nshango no kuri kwimana cyo kumavuga senga uko ntimwogumana cyo kumavuga senga isengesho ngeri tumatagenda none baseka aza kugaruka amahoro basi ntakuzanire oya ni cyo Imana kubwiye kwizera umuntu no kwijijisha no kwirengagiza kuko ubishize mu mutwe no gusara wosara ushize mu bwenge bwinshi oya nta bwenge by'ubwenge nibiki kuraba hirya gusa ukavuga ati iki bakira abajivye ntungora mugo ndi wagenda ukavuga ngo ye ngo sheri ngo kubera iki ngugiye wambaye imini ngo sheri ngo kubera iki ngo ugiye wagize ntuze nkaringa kujya ngo sheri ngo ibyo ugiye mwivyo wonya ngo sheri ngo ntufite kufisa amaguru meza ngo kubera iki wambara ikabutura wocu usara wosa ngabana turubuye urakawuka hamukirengagiza ugiye mwivyo rero nico nakubwiye abakoce kenshi bikunda kubashikira babashaka ama ordre babashaka ordre ivyo byo kwirengagiza kuko nko baravuga ati nk'udufata nk'akarorero ndigishije abantu ko kumbure imini atari nziza bagaca abona umugore wanje niwe yambara amamini urumva ko umengo biba bisarishije umubwire ati none wizo mini ntiwozireka aca abona umengo nawe uramu acashavura niye no kusambura agasambura ko ubu ibintu byo gusambuka kuri ubu bimwe byo kwihangana bya kera ntibikirimo oya namubwiye ati sheri oya ibintu byo kwisiga amapudre bihebe njenje nigiri wacu mbere tije sanga yigiri wabo kandi usanga ari utundi tuntu dusambura ngo ubutugwi hari utugwi tw'abagore usanga duhendana bakunda kuboneka Rowi Mars usanga bafataye mu zisa Rowi Mars ati bafataye mu zisa uzoraba ivyo bagira
umugore wa mbere ataka ni saa 3 ndazi ko hari abagore benshi bamba bakubise kuri uwi Marse Frema bagakubita yes nama ndabibona mu magroup arahamwe ya magufa mutugenze gute oya siyo yonyene rasta bara ndibaze ko twavuga byinshi katuzomuhamagara undi munsi baje ko mushaka je mba ndahari kwe genzo reka tugire episode tuturagira episode ibibazo byose uzamufise mu byandike muri commentaire kandi ntuzokubwira dutinye ko kubaza ikintu na kimwe jewe dushaka twebwe jene dushaka kuzokubaka je nta vie prive mfise kubera ko je natanguye kwigisha ibi nkiri umusore no kuvuga yuko umugore yasanze yaje bahaze imyaka 5 yasanze ari byo ndimwo mu biganiro gutya nyene nkiri umusore sometimes hari imvyo yafasha mu biganiro bakaza nawe nyene akavuga wa arabigeze kuvuga ati je cyo namukundiye uko ari umusore atigita uko ari umuntu mbona ko tabwoba ko akazoza umva ko henshi ufatira kuri kazoza mugo n'amafaranga nari mfise banashaka na yini gusa mu mutwe abari imigambi tu kandi umuntu arayishika ko nyene pole pole hamu zoshakira jewe nta kibazo nubwo mushaka saa 8 y'ijoro je ndaza twezaga twamahamagaye nahazo hose ahindwe y'ijoro sanze mutaga voilà ni Dr Flove abafisi bibaza fashe ngaha nta muntu nta diplome y'ubudogiteri mfite ndakubwiza ntaco twe dufata kuyifise none ari capable yo gukiza haje tuvyitwa gukiza nyene gusova ingo man urugo hari kuntera abantu gusa ntiberutse kungemurira ari benshi barabangemurira inkwavu inkoko ibituko tuzokuzana twebwe niyo twagira amahiyaje nk'inyuma y'umwaka atakintu kira agira igituma benshi bahora bangemurira hari ibintu byo mwumira twirukanye ari usanga muci habaye harenze lala bishana rero maze kuzusanga iyo ni indi episode sawa wala jere ko ndababwira abantu bakiri bato tutagira kwanza mbanze mvuge ko bakiri bato turagira kubaka baje tumwigire umusore kugira ngo ingo zacu zizobe zifite amahoro amaze kubaka nawo mubona bitameze neza geruye amaze kubaka abamaze kubaka nyine baba bashaka impanuro rega buri muntu wese abashaka impanuro jewe nimero yanje ibiri kuri Facebook tubigenze gute ni gusa tubigenze gute nabanye bace bakireya menshi abarundi nabo nabamesha bakuba babona bari bintu nashingira tubigenze gute hatashize akantu na Lenine Manariyo naje nshira ko na Lenine Manariyo kugira ndabo umuntu azoza kwita na Lenine Manariyo nje ndamu umva wandika kuri Facebook nto wavyoroshe no shaka kumutora vyoroshe ashobora kuna nimero ziriko kuri 79772854 wari we wese nitaba telefone gushika saa 6 y'ijoro no kuva saa 1 ya gatondo inyuma ya saa 6 bamva nawe batanguye kuba kuguyiwe kugira ngo nawe nta ntituze turabona ati none nini nawe bibi je no shenda bigenza gute umva wandika kuri Facebook ati tubigenze gute na Lenine Manariyo kugira ngo ushobora gusa nawe twandikirana inbox kuri Facebook barampirase hari abo bivye hari abantu benshi bamaze kwibuka kuri Facebook yanje kwe uratora gituma nimero ndayitanga uwo bahenza gaca telefone kuyo ntibabahende ngo urumva ngo je ngo nije mba ndayifise oya iraha kandi turagumana ko no mwijoro impande ku kamezi impande y'igitanda gutya urumva guma yakwitavye no baba ari mu kazi voilà ndakunda cyane rero yari Dr Flove turayaga jewe nizi ibintu byinshi sinzi nawe niyo yizi ibintu byinshi baza kuvyandika muri commentaire kugira ngo n'ubundi munsi twose ibindi bibazo tuze tumuhamagare ashobora kutwigisha kandi n'ibintu byiza cyane burya tuba dukeneye abantu baba benshi nkamwe kugira ngo buryo nabonye ngo basigaye bari benshi frema oya abantu bazana n'ubundi munsi muzokira kunyereka gusa ko mushaka ko muzana un autre jour nzogwa namuzanye rero ndakunda tugira akajambo kanyuma kudusetse akanyuma kanyuma kuba jeune akanyuma kuba jeune na je ndimo nako nagire mfe akanyuma mwiki kiganiro mugabo mwiki kiganiro kwa kajambo kanyuma akanyuma ya turashaka kabi kanyuma niho kabi rero no kuvuga ku ba jeune ikintu cyambere nkunda kubahamagarira aba jeune ntibatwagwe n'urukundo cyane gusumba uko botwagwa no kwiteza imbere ubwo ntibatwagwe n'amafaranga abike oya nico nyene ngomba nze ko naco nyene abajene navuze muri rusange abahungu barondera amafaranga abakobwa barondera amafaranga aratera iteka no kuvuga ko uno munsi abahungu benshi bakunda abakobwa bafise mu mutwe kandi bafise ingene bigenza kuko uri umukobwa murabwira umuhungu ngo mpa amafaranga yo kugura amayinite amafaranga yo kugura gahuzu ko munsi ndavuga gasengre
Yego. Eh, Haga caleçon harimwo atakazi. Basha caleçon ni mu gifaransa. Caleçon. mu Caleçon. kirundi naho ni ngwiki Agahuzu ko munsi. cyane agasuve ntumba hanyuma rero abakobwa barondera amahera kuko ikimenyetso gikuru nababwiye murabona abasore beza bariko baratwara abamama n'ukuri abapfakazi bakaba batwara abakecuru barindiriye aba diaspora barindiriye bageza muri Oman hanyuma murondera amahera kugira ngo muba diaspora bamwibwe nyene kuko umuhungu n'ukuri kwimana nanka kuba n'izina ry'Imana abahungu ntibakunda ibintu muguma mubasaba utuntu oya avuga ati none umuntu n'abamandiante amoureuse abamandiante vraiment ni ngorane rero nukuri mubwire ibintu muje mu makoperative mugende hariho bije hariho iza paeje hari ku ba jeune mukora ibintu mwiteze imbere nka linka mu nk'amafaranga muze kandi bamekira tugizimvye hanyuma rero nukuri abahungu namwe mwe murazi yuko ubwiza bw'umuhungu si fresheri ni ku mufuko umuhungu afite amafaranga arongora umukobwa ashaka agira mariage n'umukobwa ashaka amaze kurongora agira mariage n'umuntu ashaka nukuri murantunga muri makeje nakonkunda gushimikirako mukora ibikorwa hama ibindi navyo bisigaye ntimugire ubwoba ibi vy'ubwoba urabiye ku karorero kabi uzobaho nabi nico gituma ari vyiza kuko hari abantu bafise ingo zubakitse neza hari abagabo bafise abagore batekanye batekereje hariho abagore bafise abagabo batekanye bameze fresh n'ukuri abantu baryohewe hariho ingo ziryohewe uno munsi nabo mubuza kubona ati uyu munsi vyara intangira gora benshi vyankariga mu ntango gusa rero mu ntango abashakashatsi benshi baravuga yuko urugo kugira ngo rukomere neza ni imyaka 18 n'imiburiburi numara imyaka 18 nayo tudu challenge umugabo yahunze umugore yagiye wabo nuko gusubaca bihuta kurongora abandi ngo abantu ngo barahari ngo ni sawa umugabo rukundo rwa mbere unagenda kubwiza ukuri yuko umugore yagiye ku mugabo agira kabiri siwe no hava mvuga ngo ni wabayeho neza no ku mugabo yazanye umugore agira kabiri siwe babayeho neza oyo utudu challenge turabaho umwaka mu myaka 2 hari abo je nigeze guhuza bari bamaze imyaka 7 baravanye barasubirana urugo bameze neza cyane hariho urundi rugo hariho umutamado wadugana kigana yitwa Mbayahaga arafise intayi y'abantu yahuje bari maze imyaka 15 baravanye ubu rugo rwabo mengo niho bakigira mariage rero ntubone ngo umugore arirutse ntubone ngo umugabo arirutse senga Imana utekana ejo ni mwasubirana bizogenda neza nejo nahazosura kagenda tekana ugume hamwe kuko ni wihuta n'ubundi ngurumva ngo ngirenza n'ubundi kuntu sibazo guha amahoro tika ahubwo gusa ikintu gihari aba jeune ntimugire ubwoba bw'abantu mubona bari ngo bariko barahukana nuko gusa baca bihuta kandi bama mu nduru abantu ugasanga bagiye mu maraya abantu ugasanga bari mwibi na biriya oya ariko ikintu gihari icarutekane ushira amaguru hasi umwaka umwe imyaka 2 imyaka 3 wihangane umugabo icimana iba yaravuze ku muntu kiraheze gakoreka nuko no mubize ibintu vy'Imana n'ivyasatana je ndakunda kubifatanya kubera ko vyose biri muri Bibiliya uya muri Bibiliya ushaka gutunga vyose birimwo ushaka kubaho neza nibi turiko turavuga vyo kwabira vy'amabanga y'abubatsi biri muri Bibiliya nako bavuga ngo twaturenze imico na Bibiliya ibivuga mu abikora into bambere gice cindi era ku murongo wa mbere ushikane ku wa 5 harimo ahantu havuga ati umugabo ahibikwiye umugore nawe babanditse ngo ni rasi umo umugore arangitse umugabo ashaje muti ntimukimana kiretse no nije namana vyanditse none ba Paulo se baravyanditse je ne bazo basokuza baramvuruga ngo twatwavuye ngo ibintu bitari bazo bagenda aho hakujya bagenze aho hakujya kubabanye nizina ry'Imana abo ibintu bagenda kandi ivyo bavuga abarundi baravyumva kandi baravyumviriza gusa twokoresha imvugo mbabare amatwe gusa hari ibintu bigoye kuvuga usanga ngo nivuge ngo muci no mu rushana baca bitahura gaje kumba bene nukuri kw'Imana abajene ntimugire ubwoba nizina ry'Imana nyibare ikintu cyambere kiryoshe nurugo urumva kanyamba hari n'ikintu cyambere kibishe nurugo oya utudu challenge ducamwe rona twonyene turaryoye rega umengo hari utuntu je rimwe na rimwe hagiye mpana ntwe je naje hari hagenda kahamaga kagaruka hari ikubera iki nese bisanzwe none je ko ntari umumarayika n'abatari umumarayika nutuntu ntituba twimenya ndibaza ibintu bisanzwe rega ni ibintu bisanzwe naho neje cyasubira kwagenda cyangwa hirya biba ari ibintu bisanzwe kuko ni ibintu bibaho mu buzima urumva ikintu gihari rero jewe nk'uberere nokora niho nacamuga ngo amadongore ngo ugomba usubira cyangwa wewe ngo agiye ku mugabo ubu ugiye kugira iki kwati nukuri rero hagero nagenda kubwire ari abantu benshi gusa nuko abantu nyene batabimenye none umuntu eregaje urazi sanse ndabiha we urafise aba brother
basaza bawe namusi murashwana na musaza none uca wiruka ngo je ko musaza nje dushwanye arivuga kwa papa ufite imyaka ingahe ni 21 aho usanga rano umuhungu azokubwira ngo sheri uzoje bwiye ngo papa ngo umubwire ngo uriko arambwira ngo sheri akazi bazokubenge abakobwa base ntibakibaho hanyuma rero nukuvuga ko ikintu gihari muri rusange nimuze maragira ubwoba mugabo gusa aka kantu ko kurabira ku bantu kavuga ngo yangona naka ngo byaranze nta muntu ananirwa n'ubwo mu bisanzwe inyifato hanyuma bamenye yuko ibihe mwisi ni bibiri hari igihe cyo kuryoherwa n'igihe cyo kubutaryohewe abantu ro kenshi rero bananira kwakira mu ivyo bihe nivyo ivyo byo kuvuga ngo baragenda bakagaruka birasubiza umuntu inyuma mu iterambere kubera ko muri ko murakorera hamwe muduga n'ingoga mugawe niyo muduga nabone ko tuba turindira urupfu niho bikwiye kubaho ngaruke kuri abantu bubatse bamenye yuko isi kuba mu isi n'utuntu novuga ko arakanya gato Imana dutiza ati bamurapowa ngaho muryohigwe mujye munwe hanyuma mugire kurya kuntu nyene mvuza bubatse hanyuma muce mu profita kakanya nagashatsi nere pro yarimvye ngo hana imyaka ijana nta myaka ijana nzoma kimara imyaka ijana eka goshango cyo navyonze cyenda kicicwa rero nukuvuga kano kanya umugabo akwiye kubaho anezerwa n'umugore cy'ubuzima rondera amaherama mu by'ubuzima va samedi dimanche urumva muryohegwe kubera ko umuntu nk'ura ashobora kumva ngo yo ngo yaravuye mu kiganiro none ngo arapfuye ukazamba ngo ndapfuye gusa ntopfa na wiwi uraje kumva ngo bazamba ati nikarabati yo twari kumwe mu kiganiro umuntu atagwaye navyo wumva oya iriherezo mugozo off nukuvuga ubuzima bwose turimo turindira urupfu nta kamaro ko kwitera amasrese ngurumva ngo binabiriya mugabo gusa nemuce muyumvira ngo urumva ngo je ngurumva ngo ko nubundi tuzopfa ngo reka ngo ndabarongagure uzobamara wobamara nyene tekana ushira ibirenge hasi usenga Imana ujye ubuzima n'umuryango mubyara abana mubarere hanyuma bakure nabaze bashinga imiryango mugabo ibindi byo kuvuga ngo urumva ngo je byo kwigumurana ko biba kwe guhagarara ahubwo wamenye ukuntu ushobora kuvyitwaramo ingene uvyitwaramo ni kijya navuze undi akababarira bijya byo oya umuntu ashobora kubabarira umuntu mugabo gasanga ntamubariye bijya abantu akenshi bubakanye bijya vyimbabazi je sindabishikira urazi gituma ahubwo kwihanganira oya kwihanganira voilà mugabo ibi byo kuvuga ngo kubabariranira niba bihetse ejo haravyuka kandi nk'abakenyezi bo nabashakashatsi barabanditseko ntibagira vyiza nabishobora kuvyibagira mugabo bibi nk'ubwiye ugafata umugore yubatse imyaka 25 ukambwira ati mbwira erere umugabo wawe gukoreye mugitangura gukundana yo ikubwira mugiye ciza ntashobora oya ivyo vyiza kwaje inkoka gacata ivyo bindi wonga bihetse nyatari reka durangirize ngaha nibaza yuko umuntu nko tuba tumukeneye cyane tuzogira ama episode turangije vuba ikiganiro tugihereze ngaha urakoze cyane mutamare nose urakoze cyane uranyigise cyane ndashimye izina rya mutama bararihevye rega rya nyokuru niko yapfuye oya ntarafa ariko ni nyokuru wawe kandi yari kwiswa ivuka urumva c'est pas facile voilà rero reka ndamushimire kubona yatwitavye kwanza umwanya wiwe yaduhaye burya n'ikintu umwanya n'ikintu kizimvye cyane murabizi oya wibi inya yewe naho mba ndiko ndajuga cumbwira ati dukore nyamanza kubireka vraiment urumva yuko numuhamagaro w'Imana numuhamagaro atakintu na satana arabizi ikintu cyose satana azokora kuri jewe kubw'iki gikorwa nzocemanga kubera muri près satana bizogwana inzura naho nzopfa yo kandi mvuye nkarigenda mubona ndamufashe kandi upfuye ngo uragaruka ame yawe gumigarurwa nyesere garuka Reincarnation. Kandi psychologue wewe? Jewe. Nize communication sociale ahajya kuri Université de Lac. Ibintu vy'ama reincarnation rero ni hatari. Umva zocagaruka. Ariko mudufatiye uzo mutwicire ko turakeneye umuntu wo muri leader akora umuti. Reka cyane n'Imana yaramuretse aragenda kugerageza yo kandi Imana ari. Imana ashobora gukoresha wewe, Imana ashobora gukoresha wewe, ashobora gukoresha ami yawe kugira ngo ushobore kumwica. Voilà. Urakoze cyane rero nundi munsi twaguhamagara vile muzo twitabe ni ibintu biryosha abakoce nk'abandi bo tubadukeneye batahura batadusaba amafaranga ko nkuba dusavye ndakora nje tumu ku bintu wazi ku bintu afasha. Donc ni ibintu byiza cyane. Hama abazokeneye ko tumugaruka nabaje. Murabizi mwandika. Babyandika muri commentaire. Mwandike ati ntazogaruke.
oya ivyo byo byandika ijwi rero ntumve ko ariko rahera reka nakicwi ibintu biri mu Imana urabizi ibintu biri mu Imana biguma byirunvera nkawe ntuzona saza nayo je wavutse witwa Mutamu ndashaka waza mu 70 MC 37 iyo ni imyaka mike aho haba hatangiye kugira yuko usubira Reincarnation. Voilà. Ndakunda cyane rero mugiye subscribe ataragira subscribe ko ngaha n'umuryango umuryango hama umuryango Fresh TV. Subscribe. Okay. Arumvise gute? Bijya vya rouge. Hajya haruje uwo haba hakizana kuje. Cuhirabuza kugira ngo uce winjira mu muryango n'umwiza umuryango wo muri Fresh kugira ngo ibintu byawe cyo biza biraba fresh. Fresh TV. Frema murakora ibiganiro. Turabikora. Weho rero urumva nurundi we mugabo bahora bagohobera gose mukobwa. Aya bijya sinzasako. Bizokubuza umugabo kubera abagabo ntibakunda abantu babahoberera abagore. Jesus Christ. Aho kano kubura umugabo ndakumvise. Ninagaruka naje nzobabwira ibintu abagabo banka ko babagirira ku bagore. Ubundi munsi tubwira ibintu abagore banka ko abagabo nzobifatanya je ndafata uruhande rumwe. Rakoze. Voilà. Bye bye rero mugire ibihe vyiza Imana ibahezagire igumane namwe. Ciao ciao. This is Flash TV. We shine to progress.